Tuba kw'isi imwe ariko tuba mu bihe bitandukanye. Ivyo bintu nama nkunda kubivuga ariko abantu benshi ntibashobore kuvyumva canke kubitahura. No musi nico gituma mvuze ati reka nze ndabibereke mu karorero kugira ngo mushobore kubibona neza. Murabona par exemple twebwe ngaha i Bujumbura, ku bantu bari i Bujumbura murabona ko turi 4:03. Ndagusavye nuca ugenda kwandi utarashobora gutahura no kumva ivyo nshaka kuvuga kuko hashobora kuba ubutumwa bushobora kugufasha wewe canke gashobora gufasha uwundi muntu. Iyi saha n'aka kanya twebwe ngaha i Bujumbura turi 4:03. Hama abantu baba bari Los Angeles bari abantu baba bari Los Angeles bari 7:07 z'ijoro. Ni ukuvuga bobu ni mw'ijoro, abantu barasinziriye, bamwe bariko bararota ntibazi niyo bageze. Natwe ngaha i Bujumbura akazi karemvye, abantu bariko bararondera amafaranga abandi nabo biruka hariya na hariya. Bishatse kuvuga ikire canke bisobanuye iki? Twebwe ngaha i Bujumbura turi ku murango ariko abantu nabo bari Los Angeles bo bari mw'ijoro, ni ukuvuga bo bari mu mwiza. Niko no muri buno buzima bwacu tubayemo. Hari umuntu ushobora gusanga muri kumwe, muri ahantu hamwe, muri mu kibanza kimwe, ugasanga wewe uranezerewe, wewe wibereye ku mutaga, wewe wibereye ku murango, umunezero urakwishe, wumva unezerewe, uri kuca mu bihe vyiza, amaproje yawe yose ariko araba réussi, we hagati n'umukunzi wawe mubanye neza. Ariko ugasanga uwundi muntu nawe muri kumwe, wewe ibintu vyose umenga biri mu mwiza, ibintu vyiwe vyose umenga nta kintu na kimwe kiragenda neza, ibintu vyose vyuzuye umwiza, bigaca bituma koko aha naho muba muri kumwe wewe ukaba unezerewe, we nawe ntanezerewe. Ikintu gikunda gutera ingorane ni ikihe? Kubera twese tuba turi mu bihe bitandukanye. Wowe niwaba unezerewe, gerageza kwanza bwa mbere na mbere kurabaho ushobora kwerekanira umunezero wawe. Wowe niwaba unezerewe ibintu vyawe bimeze neza, ntuza kuza gukindira ku gikanu c'umuntu ababaye, umuntu atuntuye, umuntu ibintu vyiwe vyose vyuzuye bitariko biragenda neza. Hama nawe nimba nawe uri kuca mu bihe bitoroshe, nimba uri kuca mu bihe ubona bigoye, ushitse ahantu ubona banezerewe, nimba ubona yuko utoshobora basi gushobora kwifatikana nabo muri uwo munezero, ntuze kuza gufata vya vyago vyawe na ya miruho yawe na ya mibabaro yawe gucuza kubibikoreza nabo, ko bizoca bituma babandi bari bibereye ku murango, babandi bari banezerewe, nabo ugomba kubinjiza mw'ijoro ngo bagombe kumera nkuko nawe umeze. Okay, nawe bidakwiye gukunda ko bigenda uko. Niyo ngorane turiko turacamwo muri no misi, nibwo buzima turiko turabamwo, aho abantu usanga agomba avuga ngo naka kubera abayeho uku nanje ngo reka mbaho uku nyene, ngo naka kubera akora iki nanje kace nkora iki. Umwe wese afise ubuzima bwiwe, umwe wese yaje kuri ino si Imana ifise ikintu kanaka yamugeneye, Imana ifise ikintu kanaka yavuze ati wowe igihe iki niki niki isayi nini ibintu zoba biriko biragenda neza. Ku bantu bakunda gutembera mu bitaro, hariho bamwe baba bariko baracikana, bariko barapfa, hakaba n'abandi bariko baravuka. Ni ukuvuga hariho bamwe bariko baranezerwa, bariko baratamba, hariho n'ahandi nabo bariko barababara batuntura barira. Nico gituma rero byari bikwiye ko kuri ino cyo gitegezwa kwicisha bugufi, tegezwa kumenya umwanya wo gukora ikintu kanaka aho kugikorera, gereza cyane langage verbal y'abantu turi kumwe, kuko umuntu ashobora kumubona ukabona ko atanezerewe, ntucuze umwanika kwa menyo, ucuze ugomba kumereka ibi n'ibindi. Gerageza kwanza kumwigira bukeye wumve kwanza ikintu gituma atanezerewe, hama naho ushobore kubona naho ujya wundi muntu nawe anezerewe. Ntucuze naho ucuze gufata imizigo yawe n'imitwaro yawe, nimba yari yinezerewe ucuze kubimwege kwako afuma uza buke basi, hama umuyagishe ashobore kumva intention yawe, igituma ivyo bintu kanaka biriko biraba, kugira ngo mushobore kuranga nyene mushobora gufashana. Byo shobora kuba vyiza cyane gose. Kuno munsi wa nimba uri ku murango ushobora gusanga hari undi nawe ari mw'ijoro canke ari mu vyago n'ibibazo n'ibigeragezo. Naho nimba uno munsi uri mw'ijoro ushobora gusanga hari undi nawe ari muco ari ku murango, ibintu byose vyimereye neza. Nibice bituma rero tugomba guca twinjiranira gose, ngomba gutuma ujya kwanezerewe, ngo arishima, ngo amezwe n'ukuntu kujya nawe ngo kwashavuye, ngo yama yigunga, ngo afise inzigo ibi n'ibi n'ibi. Orke n'ubuzima ni kasi tandukanye umuntu ariko aracamo. Ico gituma rero tugerageze kwiga gutahurana, kugira ngo jewe ninatahura wewe igituma wowe uriko urabaho uko, undi naho tugatahura igituma ariko arabaho uko, bizotuma koko dushobora kumenya tubana n'abandi. Bizosubira kugora kumenya kubana n'abantu bari mu bihe vyiza n'abantu bari mu bihe bibi. Ni ukuvuga babandi dukunda kwita ngo bajye abantu bafise inzigo, ngo bamwe bibereye mu mwiza, n'abandi dukunda kwita ngo bafise umunezero, ngo bama bihayagiza, ngo bama ariko barerekana ko babishoboye, bamwe bibereye mu munezero. Nitwibagire rero kugira like, follow canke subscribe kugira ngo dushobore kubandanya tubana no mu bindi biyago, no kubandanya dutanga ivyiyumviro muri commentaire, kugira ngo dushobore kuraba eske we ikintu kanaka kivuze ubu wari umaze kuciyumvirako, no kwibuka kugira partage kugira ngo koko dushobore kubandanya dusangiza benshi bino bikorwa. Kandi twibuka rino jambo rihereza ngaha rivuga ngo kugira ngo ushobore gutera imbere cyangwa ushobora gushika kure, bisabwa ko bwa mbere na mbere wirinda kwanza kuvyo wumviriza, no kwirinda cyane kuvyo uvuga. Ivyo bizoshobora kugufasha ushobora kugira iyo uri kurava n'iyo uri kuraja, kuko ikintu naco n'ikindi kintu gituma abantu kugira ngo bashobore gushika kwiterambere bibagora cyane gose. Aho vyakabereye ni kera rero, birakwiriye ko jewe nawe duhindura page kugira ngo dushobore gushika kuvyo twipfuza.